turakweretse ibihugu byose byo ku isi na cyane cyane ibihugu by'amahoro. Turagusabye wese amahoro abo bose bayabuze mu mitima. Turakweretse Mana igihugu cyacu cy'u Burundi, tukuja imbere mu waduhaye mu kirongore, tungera tugushimira imyaka 6 iheze ari ku butegetsi. None databuja uje imbere n'abamuhaye ngo bamufashe kurongora, wame bashiramo mu mizi zivuye iwawe, wame bateramo urukundo rwo gukunda ababahaye ngo barongore. Ndetse Mana nzima turamusabiye umushire ku Pasika isigura kurengana, isigura kujabuka. Dusabye abamarika bamukikuze, umwasi azomuca iruhande arengane, umwasi azomugure, ariko Mana nzima gumuhagaze kw'ijambo ryawe na cyane cyane ijambo ry'ubutungane. Databuja barifuza gukora ineza inakamikana imbere, aho hose aba yakoze ibitaguhimbara, aho tujurije abarongoye 100% mubize kw'imbabazi. Turagusabye Mukama. Na cyane cyane abarara ntibuca babiremo urukundo rwawe. Turasabye rwa rukundo ruhuza abubatse, turasabye rwa rukundo ruhuza abana n'ababyeyi, ruhuza abavukanye, kuko databuja ishengero rikuru ni mu rugo. Ntatwo kubaka eklezia niranda mu miryango itiyubatse. Turose amahoro ava kuri wewe, turagusabye Mukama. Turagusabye Mukama. Yaretse kugaragara Imana, tuzanye umutima w'ubwezezi, tuje kugushimira no kunihaza kuko Imana watugiriye muri iyi myaka 6 tumaze turi imbere y'ihanga ryawe. Mana nzima baraturinze uduhamagara ugushaka kurongora ihanga ryawe. Mana nzima iri hanga barizi bonyene, bazi iyo ryavuye, abenshi bagenda bariheruye. Aho rero twagize imyifato mbi, aho twagize umutima utekeranya utari kumwe, turagusabye imbabazi. Namara kugira imbabazi, uheze uduhezagire, udukure n'agatima kawe, udushiremo umutima mushaje. Mana nzima urazi ihanga wakiragize umutima wawe. Bandanya twongereze ubwenge n'ubukerenzi kugira ngo dushobore kubandanya urugendo ruhora kuri ijambo n'akazoza k'Imana akwemereye. Turabigusabye. Mzee wacu n'ubunyene turagushikirije imigambi yacu,
imigambi tugiye kurangura muri uyu mwaka w'ibikorwa bizatangura mu kwezi kwa Nyakanga. Turagusabye ukongereze ubwenge n'ubukerebutsi, uhe umutima mushasha indongozi z'igihugu bashoboye kubona neza ingene barangura imigambi irondera ubuzima abana. Mana nzima si urukundo, subira kandi wongereze imboga abarundi bose kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bibateza imbere. Ubane natwe, uduherekeze kandi uduhe umugisha, twumve sabaneza. No,